umuntu avuga agenda mumva ko ari nko kuba ari karatumwanya je baturekera amagara gusa ivyo bavuga byose bashake bavuge kuko je sinumva ikintu gishasha wo tuvugako hari ikintu citwa kibi bataratuvugako twe kuva tugitangura ari abatwita imimbiri kibi ubwo je mba numva ari ubuntu busanzwe gusa je wondekera amagara gusa ntiyiruke n'ubuzima bwanje avuga gumavuga sigaba bagiriza ibintu byinshi ngo muja mu bintazi ibintu by'uburozi ngo Landry Promoter na YVES BALLY baradufasha ni jambo uvyumvise wewe ya biravugwa n'ivyo bintu by'ibintazi tubijamo bwa dushike kuki nagira muratohoza je abona manazanye no abona ko ndabakurayo namwe muraza mudukure murondere n'agafoto basi mukageze umubasi nako barakakuye nyene none guhera na kera ntimwaje gukora ibiganiro ngo umufumu wose ngo atubwiye ibi nibi none twe twarabazana ntitwagenda ngo ntitwagusanga muhira ngo tukubwire ngo we ngo urakoresha ibirozi ngo uragira iki kusanga ku mufumu nyene tugahereza rero namwe muzotuzane kandi bo ni na Akes Dan duheruka gukorana ikiganiro aravuga ati bano bahungu ntibagiye bajyame bafitiye amafaranga menshi amamiliyoni menshi ibihumbi birenga vy'amayero vuba cyane ndabataka mu butungane ntaho vyo bihuriye n'iri sanganya ryanye wende wazo vy'amacano nabizi yego ndakwereke nimero boîte postale Shonye ndiwaza wemaze kukwereka ico kintu cubibona. Ntimva ko muri ko mukire yindi kugira ngo boss wanyu ni mwamwe musubiza hittoptv muzoce mukora gwa. Oya. Hello boys and girls, inizera kumeze neza kwa kuri handi ndakubwira ko ari juste galek dreamer from RSIC black man ndabura ko twavuye muri studio kugira ngo tubazanire bishasha twavuye muri studio kugira ngo tubahe amakuru ari ku mwanya kwa kuri handi bamwita Irankunda Pacheri cyangwa Landry Promoter bamwita Irakoze YVES BALLY cyangwa imbecile cameraman imbecilato n'ibindi byinshi kwa kuri handi twaje kubaraba benshi baramenye izo nkura bari ntabazimenye ibi biyana byashikiye nisanganye ibintu birebire no musirero twaje kubisuhuza twaje kurangene bimeze ndakura mu Landry Promoter yeah mize fresh bakunzi ba former cell black black mamba just gaero mukubito yeah mize fresh bakunzi ba hittoptv bakunzi ba muganga promora tumeze fresh cyane gose unakaza yeah niko fresh ataro gusa mwatuzindukiye to ubwa mbere byanatugoye ingene batwugururira binavuga ko mwari mufise umushitsi hari mu cyumba yeah mu rugi wacu hari umutekano kwiye niyo mpamvu kugira winjire atari ibintu zo gupfa kuronka Landry Promoter kubera ko umutekano uraho tuba bari bambwiye ngo numufanikazi wawe oya abo gusa n'umutekano gusa w'urupango to umutekano w'urupango kandi n'umutekano w'inzu mbamo ndabwira ati pole sana brother yeah thank you so much my brother nawe mutaje gutura bon urabizi ko naje nagize accident ntavyo nigeze menya kubera ko nimaze iminsi ndi busy na telefone ndibazana ko nta nandi ko ndanakora kubera ko ukuguru kwanje ubona ko kwavunitse ndibuvuga ukuguru kwanje ni bari ariko nanje urabona yuko ivya telefone ni ivi vyose urani ngene bimeze n'abandi ko ndakora ibiganiro ntabishize ku mugaragaro urabizi yuko bakubwiye ko naswe gufa ntazore bwambwire ariko wabibonye nufse wabimira nabonye ko telefone yamenetse ariko ni ivi waribonye wambaye ipantaro wabinyeretse rero ngani ubona ko iviri vyimvye none yego kwe kora kuko mviri none kiya kimoto no ugiye bagashiste sikijya kimoto wakire kimoto ruga rumoto ruga wana rumoto uzokwicara kuri Imana wasi ruga rumoto nagonzwe mpeswe ku moto ahubwo y'uwundi muntu umunsi nta moto nari natwa urazi ko bakugongeye abijyana ibisa harura basije kuva mumbwira uko bakugonze harura incuro urabinje kijya je ndazi ni ruga rumoto kiya kimoto nyo gyagurutse nga munyakabi gatatu gatama moto hari mugabo ngaha abantu bose bashaka kuraba barabe imoto kubw'imyaka misi bimatse batabona amamoto bije kukuvuza dasanzwe bwira ati pole sana mwagize tugita isanganya vyagenze gute ku bantu batashoboye kubimenya Landry Promoter na YVES BALLY bisanga bari mu bitaro gute ya sinzi ko bari nuko Bali naraje mukanya oy Bali ndakurambusa Bali baramutse nani nizera ko maze fresh ubu ni mitende ndabwira ati pole sana
merci beaucoup. Twarumvise ivyabashikiye tubabwira tuti mpore ariko vyongera tunavuga tuti benshi baguma bibaza ati mbega bigenda gute bano bantu bariko barakora neza muri industry bariko barahurana zino ngorane bari yamenye gute ko yaguye mu isanganya vyabaye gute kuva agwara gushika ubamerewe gute boje ivyisanganya nta nakimwe ndabiziko jewe ivyo nivyo bavuga ngo barankoze ko ngo amaraso na nakimwe je nibuka je nibuka gusa turira taxi tutanze lift nasubiye kwikangura rendi mu gatondo mbona ndi mu bitaro urabona ko iryo vyutse utaravyuka neza umva abantu bariko batera inkuru ibintu vy'amaraso ibiki niyumvira nimva k'amapanso ni umbajije ibikurikiraho ku munsi wa mbere sava nkayo canke ivyabaye yava yabo bantu twahaye lift ashobora kuvyishura me ivyabaye hagati muri iryo joro nta kimwe nibuka nta na kimwe wibuka uragiye kwa muganga inyuma yo kwisanga mu bitaro ndabizi babi ibintu bigoye cyane ndazi we nk'umukameraman uhuye n'isanga ikintu ca mbere baza ni kamera benshi kavuga bati nkuko Landry Promoter yavuga ati barondera 15 million ariko abantu bakagaruka kandi ati mbega umuntu yabaje kurondera ama miliyoni kamera zigugwa ama miliyoni yo bashize gute ama miliyoni kandi yabuze ayo ama miliyoni nico kintu je nanje kintangaza kuko sinumva ukungene abo bantu bari kugenda basi badatwaye na telefone mu gihe twese atabwenge twari dufise je sinibaza ko hoba hari uwabakanze bakiruka sinibaza ko hoba hari bagize n'umutaximene bakagira ama blood fere akagira iki sinibaza ko badukoroye twe tukagwa iyo mibarabara hama bakaguma bajana n'uwo mutaximene je ivyo nivyo niyumviye kuko ari umuntu yashaka kutwiba atamumutesheje ntari kugenda atakintu nakimwe atwaye mu bintu twari dufise kuko mu bintu twari dufise ntihari habuzemo n'imiliyoni nka zingahe nka zine canke zingahe bino bintu birabaye hari n'abariko baravuga bati wosanga bano bantu bagwanye mu kabari bafi inkumi tabastare mu bibaranga ico gishobora kuba ari ico abiyumvira ivyo ubabwira iki umwese arafise droit yo kuyumvira ikintu ashaka canke yo kuvuga ikintu ashaka mugabo ndibaza imyaka tumaze ndibaza nta muntu n'umwe urumva twanatukanye no gutukana sinibaza rero ko hagera igihe dushwana kandi ahantu akabari twari turimo twaciyemo kuko yari anniversaire twari duciyemo nyene umugenzi abone ko twahashitse nta n'ivyo kwateba sinibaza ko hariho umuntu twari kurwana harya muri mutima kuko no muri abo bantu nta n'umwe twari dusangiye n'ivyiyumviro kwari guca gusa gushigikira umugenzi abone ko twahashitse kandi no gutaha fata taxi byose kandi sinibaza ko hari abantu mwogwana hama ugaca ahantu nagize ikibazo naha mu mutwe honyene naha mu mutwe sinibaza ko hari umuntu mwogwana ubure basi n'ahandi hantu wumva ko bubabara yo gukubita ingumu canke habure n'ubundi umuntu noneho abantu nka twebwe tugwanye si ibintu vyoca biherera aho nyene ibintu vyoca biherera aho nyene ntaba habuze n'umuntu amaze kwandika post kuko mu kabari haba hari abantu batandukanye kandi twe baba batuzi iyo twagwanye si ibintu vyoca bigenda uko nyene ngo bigire ngo vyiheze nibaze ko muba mwarabimenye vyinshi bije ku nguvu zidasanzwe bino bintu birabaye murahuye n'izi ngorane muri industry abantu bavyakiriye gute mbe babarivye umuhaye interview baba barabaserutse ko babagenzi banyu baba hafi bavuga bati uko biri kose twebwe dukurikana hittoptv tv dukunda yacu baba barabaserutse abashoboye kuronka kanya n'abashoboye kugira ngira kubimenya kare baradushitseko kandi n'ubu no ngaha aya baguma baza naho twatashe nibaze ko
n'abatashoboye gushika benshi baradutelefona bakatubwira ati polisi hano byarashitse nini bije ku nguvu zidasanzwe bino bintu Landry Promoter biraje binatangaje cyane muri industry ariko tugaruka gatoya ni na Akes Dan duheruka gukorana ikiganiro aravuga ati bano bahungu ntibajye bajyame bafitiye amafaranga menshi amamiliyoni menshi ibihumbi birenga vy'amayero vuba cyane ndabataka mu butungane ntaho vyabihuriye n'iri sanganya ryanye sinibaza kubera ko ayo madeni ya Kesi danavuga nayo yadukopesheje nayo yaduhaye cyane sigurira kwanza neza iyo wana ngo nayo yabahaye kandi mwe na YVES BALLY mwese muramufitiye amayero ibi bitatu n'amajana 2 umenga n'ivyamwe bitatu n'amajana 2 amayero bitatu n'amajana 2 akayaduha tukaba tukiringa amayero ni wachuja 3000 desayero mbega kugira umuntu akugurane 3000 desayero wewe abafisa ngahe kugira umuntu avuga ati je ndashobora kukuguranamo ya mahera wabafisa ngahe afise nyene nafise yinguriro gitwa waka abafise menshi ndakubajije abafise menshi abafise amahera menshi none burya tutagize ibintu byo kuvuga ngo akenshi urabona kuva tuva harya yarakoze ama interview menshi aravuga ibintu ntitwigeze twishura mbwa nibaze ko ata munsi n'umwe kuva tuvayo mama yaravuze ko twatwaye waka ibyo abona biranse gufata aravuga ibiki n'ibiki abona biranse gufata araducoza ibishoboka byose abona biranse gufata ubona hageze kuri ayo mahera navyo ntibiriko birafata naraba ahubwo kandi kantu yovuga ko bamutwaye umugore naho kuko jewe numva ko cyari kavuga byose atana kimwe gifashe ariko nta kaburimvo iyo umuntu ariko arakurenganya kabiri gatatu ubutungane burahari kugira ngo bukwambike izera na cyane ko aba ariko aragucafuza nike kintu muri ko murakora wowe nka Landry Promoter canke YVES BALLY kugira ngo ivyo mwita ububeshi abasubiza gahuzo ini industry kandi nkavuga neza yuko umutwe byo gutwarana mu gipolisi vy'ibiki n'ibiki twebwe sivyo duhagararako so duhagarara cyane kubera ko turi muri entertainment turavyihereza nivyananirana naho tuzohamagara abagabo badutunganirize ko hariho amicale de musiciens hariho abajejwe ntuze bya BGC association y'amenshi amakuru abayirongoye tuzaza tubitura badutunganiriza ariko kandi twebwe ibyo bintu Akesi agenda aravuga sivyo unejiste weje no nka 3000 desayero kweri jewe ntubimenye wewe uranze 3000 desayero akabata ni modoka sanze parikinza ha ko imodoka nzizimbutse ngawe wacu akabata ni modoka ubone parikinza hoho naye kuba ndemvye kurya ko numva avuga ngo yaduhaye turi muri waka umva rero niwe yaduhaye amara kugura hittoptv rero aranavuga yuko ni hittoptv atari gwanya my god yakubiye ngo nyande muri abakozi wundi muntu kandi ngo ceno ngo ugiye kurabaho yatanguye mbere n'imbere yawo waka ngo muri 2017 mata 2016 ceno twezamiye kandi turabantu bami bazi gukoresha amaceno cyane ito turafise n'izindi ngama tuzo ceno dufise ni nyinshi nakwereka imapo zibona reka ndabereka ikintu kimwe gusa ikintu kimwe windi wazo z'amaceno nabizi yego ndakwereke nimero ya boîte postale so nyende waza wemaze kukwereka ico kintu cubibona ntimva ko muri ko mukreye yindi kugira ngo boss wanyu ni mwamwe musubiza hittoptv muzoce mukora gwa oya none boîte postale gasha none we nuzi ko byose bica muri boîte postale ndabikwereke byose eske ndikoneshe ma papier wowe warabonye umuntu aja muri boîte postale atara créer chaîne ari haki créer kuja muri boîte postale mugihe nani yabaye monetize nyine wogira iyo channel tutarakrea turiko turakrea ubu tukaba twamaze kuronka na boîte postale iyo channel ni nyabaye ariko biranavuga ko muri ko muri ipanga kugira ngo hittoptv muyisubije nyene yo namwe muce mufatana iyo channel yawe ije cyaka mukure mu mutwe ivyo sivyo gusa bo ugushaka kugutuka nagutorera bagume bavuga twe twikorera akazi nta kibazo baturekera amagara gusa cyo umuntu avuga je ndamumva ko
ari nko kuba ari karata umwanya twe je baturekera amagara gusa ivyo bavuga byose bashake bavuge kuko je sinumva ikintu gishasha wo tuvugako hari ikintu citwa kibi bataratuvugako twe kuva tugitangura ari abatwita imihimbiri kibi ubwo je mba numva ari ubuntu busanzwe gusa je wondekera amagara gusa ntiyiruke n'ubuzima bwanje avuga gumavuga kuko bo no kutuvuga rega ni publicity turazi kugira umuntu ni ari abahora bagusaba bavuga ukanga kubavuga rero umaze kubona umuntu ashobora kukuvuga ku buntu nawe ahubwo twabimushimira abandanye ahubwo ariko aradufasha mu rugendo rwacu hano n'abari ko baravuga ngo bajya bapeti ngo ni hatari banavuga ko no ku bintu by'uburozi ibintu by'uburozi twebwe nitwigera twe nituroga basigaye babagiriza ibintu byinshi ngo muja mu bintazi ibintu by'uburozi ngo Landry promoter na YVES Bally baradufasha ni jambo uvyumvise wewe ya biravugwa n'ivyo bintu by'ibintazi tubijamo bwa dushike kuki nagira muratohoza je abona manazanye no abona ko ndabakurayo namwe muraza mudukure murondere n'agafoto basi mukageze umubasi nako barakakuye nyene none guhera na kera ntimwaje gukora ibiganiro ngo umufumu wose ngo atubwiye ibi nibi none twe twarabazana ntitwagusanga muhira ngo tukubwire ngo we ngo urakoresha ibirozi ngo uragire iki gusanga ku mufumu nyene tugahereza rero namwe muzotuzane kandi bo cyo simbona ikintu mu bintu dukora cyo bakirimo imiti none just ikintu twe dukora udakora n'igiki vyuzi turonka abandi bataronka n'izi ataruka abantu baba bashaka kuba baravuga umuntu nabi none aho twese dukoresha imiti n'abafana si babandi just wakoze neza wewe vyuzi ntoro ziro twe dukoze neza nakakoze neza vyuzi naho raziro none ivyo bintu vy'imiti biza gute kubavuga ivyo wewe wibaza ko bafise intumbero yawe bo abafise ivyo ni babandi nyene ataciza kibavamo kandi ubona aho wogira gute naho womwereka ibiki ntazopfa akuvuze neza hari umuntu yisinya ati jewe umuntu nzomuvuga nabi hari ivyo nyene naho wogira iki topfa kuvuze neza rero je nibaza ko ata muntu yobata ku mwanya kuko je nibaza ko akazi ari cyo kintu gikuru kandi nawe uramaze kubibona iyo ukoze urinjiza niko bimeze bino bintu birabaye ku nguvu zidasanzwe nake akajambo kamwe ubwira case ku majambo ari aravuga kuri mwebwe ku bijanye n'amafaranga mufitiye kandi ibindi byinshi cyane wowe nka Landry promoter usanzwe akorana na YVES Bally muri hittoptv twebwe turamwubaha cyane kubera ko yaratureze yaratumye abarundi batumenya twe yaradufashije cyane dushobora kumera nkawe natumwe twene ngo tumuvuge ariko birahimbaye kubona wewe wadukurikirana cyane ko twe tumukurikirana twumvira ati ko tumwubaha ko tumwubaha cyane kandi tukamuhana kuhaje nyinshi nta kintu ariko igitangaje nuko nkuko yabivuze wenyene twabonye mwe nawe muriko murakorana ibiganiro muriko murasangira ko hageze ku makamera mwebwe nyene hagati yanyu menga hari kutumvikana mu gihe umuntu araba ibiganiro mukorana canke muri kumumenga umubano ni mwiza wa wakalighttv na hittoptv twe turabanditena man turi muri entertainment my brother turi muri entertainment sigura ko ijya bari hipokrizi ibiri hajya yigendera sindavyibaza twe tuba turi mu kazi twe ico duhurira ko nakazi kandi tukagacira akazi tuba turakora ivyo bindi ngira ni mu bicre kandi abivuza hafise impamvu ziwe ariko turi ku kazi twe tuba turi ku kazi kandi kiya munaraba inyungu ziwe cyangwa arakumbuye ko mugaruka muri wa kandi turakora reka navyo nivyo kwanga ko yakora biziko turabadiwoka bije kuvuda sanzwe ndazi wadepasha amahera menshi mwadepasha amahera menshi vyabatwaye inguvu nyinshi ku muntu ariko arakurikirana umukubito aza kubona no interview afise umutima wo gufasha ndazi ushobora gusanga namwe byarabashizemo imvune ugasanga ukuye nk'amahera yo gupanga inzu canke ibindi uyadepashije mwibi yo bikora gute kugira ngo abandanye bashigikiraga YVES Bally bo nani twebwe usimbiye kuri hittoptv ibiganiro byose dukora hari kama nimero y'iwacu arakora kuri WhatsApp no kuri appel simple icyo ushobora gufasha urashobora gushimbira kuri hittoptv ukaraba zijya nimero
canke nawe ugashobora kuzibashirirako cyangwa ukabwira ama platform canke ukaja Instagram Facebook hose sinibaza ko ari ahantu twe wadukeneye ntiwotubura bije kuvuga dasanzwe bari ni kintu cyagikenewe tuvanga tutavuze ikintu cyari gikenewe nuko twoshimira abafana bacu shimire abantu banshitseko bose bava bakagera bari benshi cyane kuko haraza abantu gushika naho no kwa muganga bavuga ati uyu muntu agwariye ngahaninde vraiment baratweretse urukundo ntari naniteze hariho nabo tutari tuzi twabonye baza ukuri je novuga ati ntacyo mfise no bitura ngo iki niki atari kubashimira no kuba atari twebwe bazobagire nkuko cyane cyane vyimva mutima ni company ya LANDRY ukuri barakoze ikintu ntarinda nabitezeko mani bandanye bahezagira nkuko nabibabwiye nako batari twebwe bazobakorere kujya nyene uko bakoze ikintu nibaza ko cana kwiyumvira bake mu bantu bari ngaha mu gihugu n'abari hanze natwe tutakwiyumvira ko ari umuntu yociyumvira ngo gikore rero icyo novuga nuko ubu uya nsa nk'utanguye kumera neza ejo canke hirya y'ejo batangura kubona ibiganiro kuri hittoptv abafana bacu ntibaza baramenye ko twari twagize ikibazo ntibibaze ngo n'ubunebwe canke niki ejo canke hirya y'ejo turagaruka nonge ndabashimire namwebwe ko bamwiyumviye naho twavuye mu bitaro mukaza kudushikako nibaze ko uwo mutima mwari muwufise kuva kare ariko vyabagoye kuhashika ku mwanya mugabo icyo mwakwifuza gukora muragishikije murakoze cyane ariko bari nziravuye ko nagize accident nuko kuguru ntubona ko kuvyimvye ga bari frère ivyo bintu ko mutagomba kuvyemera mwe narandi oya je sinavyanze kuko urabona irya moto ugira ko irateye ubwoba kandi nari narakubwiye kuva kera kandi rigize kabiri irya moto izokwica wa munsi hari yaya wadusanga hari yaya waje ugonze umubosi w'abantu niki mbe bagigusubije bigenze gute ko bari bagifashe ya kimoto jiste urakireka none je none twe nitwa tugifise ntitwakinyonza indwi kigomba kumera kujya mugatwe mbere cyari ciza gusumba nico ijya mwari mufise date kaze nkiyo wewe date yo yari kirishasha cyari tubako mugaje na kinyonza indwi imwe ndavuga ati wapi nemeye gusubira kwipakira kimoto yo jiste murakoze kumimano kwa kuda handi reka ndamushimire akajambo kagasunika rugi akajambo kagasunika rugi kwijewe uvuga neza ko abafana bandanye badushigikira niko turabatananirwa wanda bashikira hittoptv ashikira LANDRY PROMOTER je ndi nyakamwe ndapambana cyane byanshoye gufungura nabona abantu atari beza bandanya bangwanya ariko industry yagenewe bose musaza ariko muri bose yagenewe harabarasa kuruta abandi rero ciwe ntari karate nize nkawe ngatane nguvu nifiti je niyo ndazivise mwabatana nta kimwe ariko ndumuragwana cyane mu gukora neza cyane ndagushimire nizere ko nikindi gihe nitwabahamagara muzo twita abarandi kandi kuhaje makuru yawe radushikira cyane ni nkuru wavuze ejo ku radio niyo mbone kiravugwa hose asante sana shiste big up sana bari ndagusezere bari ndagushimire nizere ko nikindi gihe nitwabahamagara muzo twita none nubiziwe kuri umuntu wacu tukwifuriza n'imisuko mwongera munabandanya kudusengera kuko nabonye urupfu mu ngene rumeze turakira gakiza muri kwa mungejo turagenda mu misi aje nari nsanzwe nk'ijiji ukiza hewe waje mu misa hewe ya ukizwa si kuja mu misa je ya ukizwa si kuja mu misa twero ngaha aya misi yose nasengera mu cyumba narandi rasenga bije kuvuda sanzwe asante sana big up sana brother kandi ugarukira reka ndabashimire mwebwe mwese mwabanye natwe muremera muraheba ivyo murimo kuri micro juste galeke admin from our side a black man behind camera Ismail kwa kunda handa burati mukaba bandindire ibiza byose byo kuvugwa no mubiri ibiza byo kumufukura ku mubiri bye bye ciao hasta la vista ulo ushuro hoshulal none